ndatanze mwiriwe neza abubahwa muba ku mpande zose z'isi nongera ndabashimira kubategura kino kiganiro cyo guhuza abarundi. Burya abarundi ndababarire mwabubahwa mwe, icyo dupfa ntabwo kisumba icyo dusangiye. Icyo dusangiye nicyo kininiya gusumba icyo dupfa. Uko biri kose tutezwa kubana kubera itongo Imana yaduhaye ni burya Burundi nyene no murimo rusange nta naho dushobora gushirana. Twese tutezwa kubana kandi je ni nk'itegeko ku murundi wari wese. Mu mbabare kubona ntangujije amajambo ndanahaye ikaze rero umwubaha Pacifique nindahazwe asanzwe arongoye ishamwe Fokode ritaharanira inyungu za politiki. Akabazo ka mbere reka mvunagure akabazo ka mbere kiwanje, sanzwe nzi neza yuko abo muri opposition nabo muri societe civile bataba mu Burundi basanzwe baba mu buhungiro n'ibinyamakuru vyigenga amaradiyo uko asanzwe bahanze bose bashize mu majwi yuko menga Bunyoni wahoze ari umushikiranganji wa mbere General Bunyoni ko ari we afise uruhara nka 80% bwo kwangara kwabo, niwe yabigize uruhara rero. Ariko uko bukeye siko bwira, Imana yarafashije abo muri opposition nabo mu gateka kazina muntu ma societe civile. Mwebwe Imana yarabafashije, uwatumye mwangara haraza ubutegetsi, ubundi butegetsi bushasha bubowe na nyakubahwa Evariste Ndayishimiye. Ubwo butegetsi bwashize ku murongo ubutungane bw'Uburundi uno munsi bamusanteri bisanga mu gasho bagura amatari barabuguzwe iyo bakoze nabi. ubwo naho biri no kubashikanganje ndakuvuga iyo ni sura ya mbere yerekana yuko ubutungane buri ku kivi. Nyakubahwa umukuru w'igihugu hari ikintu kinini yakoze. Rero banyakubahwa umutumire wacu negira ndakubaze igituma mutarataha kandi uwo muvuga yuko yabangaje yaramaze kurengezwa imbere y'ubutungane ubu akaba afunzwe. Ubu naho ikibazo mugihanze n'icyahe? Ikibazo cari kuri we cyangwa ikibazo cari kuri mwebwe? Okay, ikibazo cya kabiri ni nko kwijogota no gutangara. Jewe shaka musobanurire neza ingene aho rero ndaza no kumuzanamwo Bobo Rugurika. Ndanagira icyo mvuze ko ku rupfu rwa nyakwigendera wahoze ari umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza, igihe yashengera canke yitaba Imana, leta canke abaganga harasohotse icyamuhitanye yuko yari COVID-19 nimba ntibagiwe. Kandi nibaze yuko za RPA izo radio zose zirakorera mu gihugu, namwe bo muri societe civile mwese nta muntu yigeze avuga ikindi kintu cishe inyuma y'urupfu rwiwe. Abanyagihugu twese twaremeranije na leta nabo muri societe civile nabo muri opposition n'ibinyamakuru byigenga. Abarundi twese tubimenya uko kandi n'ubu tubizi uko niko kuri. Ikintu cyari kintangaje ndagaruka kuri Bunyoni, kwifungwa rya Bunyoni. Ifungwa rya Bunyoni yaragijwe amakosa nk'umwene gihugu w'umurundi, nawe ararenguzwa imbere y'ubutungane kubera hari ivyo yakurikiranwa. Ariko ikintu cyantangaje nuko hamaze kuvugwamo izina rya Bobo ndanamugarukako. Bobo Rugurika asanzwe atwara iradiyo
iri muri opposition itakorera mu gihugu radio RPA. Rero Bobo amaze kuvuga muri urwo rubanza ku ruhande rw'abatwe bw'abanyagihugu hari ikintu cyarutangaje. Sinari nzi igihe mwazana uracubarira ku mbuga zanyu ku maradiyo ku YouTube ku social media yuko Bunyoni we yabangaje. Sinari nzi yuko ahubwo Bunyoni yoba yakolaborana yaraganira na mwego muri opposition especially cyane Bobo Rugurika. Hagiye kumugaragara Bunyoni byo akibwira ati Bobo yibarutse yamuha congratulation cyo bita felicitation yaramufelicita. Rero ntatangaza ingene mwavuze yuko ari Bunyoni yabangaje kandi mwagumye muvugana mukezanya mugurana n'amahera. Icyo ni ikintu cya mbere. Uno munsi bikubirangura rero kubizera ivyo mwatubarira nivyo mwoba mutubarira tuko turahiga ukuri tukakubura. Bunyoni niwe yatwangaje ku rundi ruhande Bunyoni niwe akarabakeza. Ikindi kigira kabiri Bobo amaze kuvugwa mu rubanza yarakoze ikintu bita nawe nakogera igitero kuri leta. Je niko navyise mumbabarire kandi aho wosanga nawe umushigikiye wo muri kandi uvuga yuko utegamira inyungu za politike wasanga nawe umushigikiye mumbabarire je no kunkunda kubaza kandi nishuwe neza je birandyohera. Bobo yaciye avuga ngo hariho amakuru ngo menshi ngo narisanzwe fise yuko ngo Perezida Nkurunziza yahawe isumu. Ça c'est vrai, nukuri pe ivyo nukuri canke ni guhangayisha abanyagihugu. Opposition yavuze yuko Bunyoni yabangaje. Niyo opposition Bunyoni yavuze yuko yamaba felicita. Bobo avuzwe mu rubanza haca haboneka ivyishe Nkurunziza. Ivyo bintu tukeneye mu dusobanurire neza. Bisobanurire neza wasanga atana jeje nyene fise utwo tubazo. Bisobanurire neza ingene ubwa mbere mwemeranije na leta yuko nyakwigendera umukuru w'igihugu Nkurunziza mwese mwarutangarije yuko yishwe na covid kandi niko kuri kubera nta kundi kuri kwigeze kuhaba. Ibi nabyo byo kuvuga ngo yishwe n'isumu, ibi nabyo byo kuvuga ngo urubanza rwa Bunyoni rwagenze na dusobanurire ibi navyo mwabikuye hehe kuko hari ibintu twebwe abagihugu dushaka kwisangamwo kuko kuba tuko turakinirwa ko politiki namwebwe cyane namwebwe mu gateka kazi na muntu muvuga yuko mutaserukira inyungu za politiki mugafatikanya nabo muri opposition bazwi. Rero dushaka umuco nyamuco mumbabarire mureje umwanya muremure kubera n'ikibazo cyandishara kirekire. Imana ibahezegire mube aho muronka mubahwe kandi muhige umuvyeyi wanyu ari we Sebarundi canke leta mutahuke muhira twubake igihugu. Murakoze. Namwe ndabashimiye rwose kuri kino kibazo kigira gatatu. Murakunze no kumbaza se ubwa mbere mumbajije kandi utubazo twanyu twose twamara utubazo tutoroshe tuba dusanga kenshi twumvikanamwo ivyumviro by'abari nko muri CNDD-FDD. Rero ndabashimiye kuko kuba dushobora kuganira kuba bikunda ko abadasangiye ivyumviro bicara hamwe ntitwicaye hamwe mugabo bashobora guhana bakaganira bamwe bose bakavuga icyo bafise ku mutima. N'ikintu je sanzwe shima ko mvuga iminsi yose ko Burundi buzokizwa nuko abarundi bashobora kuvugana. Akabazo kawe nakabazo karekare cyane akabazo k'iminota 8 karimo ibintu byinshi ariko ndagerageza uko nshoboye ndakishureko. Mu ntango wagize uti mwebwe abatavuga rumwe n'ubutegetsi na cyane bari hanze aho mashyirahamwe yigenga nabo nyene bari hanze mukunze kuvuga
ko generale Bunyoni ari mu bantu ba mbere babatumye muhunga. Rero ntiwumva ingene generale Bunyoni amaze gufatwa agafungwa twagumye tuba hanze tutaciye dutaha. Nivyo ntiwibeshe uvuze ko duhora tuvuga ko generale Bunyoni ari mu ba mbere mu bafise uruhara rukomeye cyane mu byatumye duhunga. Icyo ntiwakibeshe. Ariko si generale Bunyoni wenyene, nta mushi n'umwe tuba tuvuga ngo twahunze Bunyoni. Oya, twahunze ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza ubwa mbere. Petero Nkurunziza yari umukuru w'igihugu, arondera kwiha ikiringo kigira gatatu atabiri kuri bo n'ibyiza shingiro n'amasezerano y'Arusha. Amaze kubona abanyagihugu babyiyamirije, aca yiha umugambi wo guhonya ababyiyamirije n'abari imbere mu mashirahamwe, imigambwe bari imbere muri abo bagiye baravuga hakiri kare hose biyamirije ikiringo cya gatatu. Kuko we yafata ati nimba abanyagihugu baragiye mu ibarabara nuko hari abantu kuva imbere bari bagumye bigisha abanyagihugu ko icyo kiringo kitari cyo, barabubahura gushika naho bajya mu ibarabara. Akongera agafata ko amashirahamwe turongoye cyangwa imigambwe abandi barimwo aribyo byatumye byahamagaye imyiyerekano yo kwiyamiriza ikiringo ciwe cya gatatu. Mu nyubako yakoze yo kuja guhonya baba bakoze imyiyerekano, baba bari mu mashirahamwe cyangwa imigambwe, yakoresheje inzego z'umutekano. Urwego rwa mbere rwabaye igipolisi cy'u Burundi n'iperereza, nibo ba mbere bakoze ibyo bintu. Navuze mu kindi kibazo nari nabajijwe, ndibutsa uruhara generale Bunyoni yakoze muri icyo gihe ari umushikiranganji w'umutekano, arashyiraho urwego BAE, brigade anti-net, arakorana n'iperereza. Yaravuga ko yaba yarageze no ku rugero ari we yemeza abamaze gufatwa ko bicwa cyangwa ko batwarwa mu masentare. Urumva ko uko wabivuze ko tumufata ko ari mu ba mbere batumye tuba impunzi, nicyo cyo ntibihenze. No mu nzego zabandanije kuturondera iyo turi, inzego z'iperereza, turafise amakuru akwiye y'ingene generale Bunyoni yari afise uruhara muri ivyo byose byo kuturondera. Ariko navuze si generale Bunyoni wenyene, hariho umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza, hariho umushikiranganji w'umutekano, hariho ubutwara iperereza n'abari munsi yiwe bose acakoresha. Umva generale Etienne Ntakarutimana munsi haca haba umuyobozi mwishikira wiwe generale Maurice Mbonimpa, munsi haraza ubutwara iperereza mu gihugu hagati, icyo gihe yari Emmanuel Ndayiziga. Hakaba ubutwara iperereza hanze y'igihugu, munsi yabo hakabaho izindi nzego zijejwe kurondera biyamirije ikiringo cya gatatu, baba bari mu gihugu baba bari mu mahanga. Mu gipolisi hariho izindi nzego nk'izo nyinshi, uretse twavuze Desire w'amahoro yatwara brigade anti-net, hariho izindi nzego zijejwe iperereza n'izindi. Ugiye ku kirimba cy'umukuru w'igihugu hariho bwa mbere BSPI, yabo uyitwara, yabo ujejwe iperereza muri yo, n'abandi bakoreshwa ku kirimba bari bajeje nabo nyene guhama abiyamirije ikiringo cya gatatu cya Nkurunziza. Natwebwe iyo turi mu mahanga hose baturondera ko ari cyo bashobora kudukorako. Hariho igipolisi ati nashimye cyari ku kirimba cy'umukuru w'igihugu, ugitwara Alexandre Muyenge. Munsi hakabaho nk'uwatwara kompanyi ya mbere wo bita Ndundi, nawe yari mu begereye cyane Petero Nkurunziza. Hariho kandi abo bakoresha mu iperereza ku kirimba, twaravuga kenshi nk'abitwa ba brigadier Jonas Ndaririnde, ba caporale Claude Nijimbere bakazira amatwi, n'abandi benshi bo muri API. Abo bose bariko baraturondera. Hariho mu gisirikare, inzego z'igisirikare zariko zirabikora cyane, police militaire. Hariho nk'ikambi ya Muha, Pascal
Minani batazira amababa abantu bose barazi ibyo ariko arakorera mu makartier mu manuko bw'igisagara ca Bujumbura hariho nk'umuhisi na Colonel Darius Kurakure yariko arakorera mu makartier y'uburaruko bwa Bujumbura arasubirirwa na Dismas Sindaye hariho amakambi yandi atandukanye mu gihugu hagati nko muri za Jenda za Mugamba nk'ibyakorwa na Majoro Marius igikintu ndabyibutse n'ahandi henshi no kuvuga inzego nka zose z'igihugu zihambaye z'umutekano zariko zirakoreshwa na nkuru nziza mu gikorwa cyo kwica cyo guhama cyo gufata cyo gupfunga cyo kuboreza igufa cyo gufata ku nguvu amabi yose ashoboka yariko akorwa n'inzego zose z'umutekano zifatanye zitorondera zose rero woza kuvuga ngo twahunze Bunyoni yoba ari umubeshi Bunyoni yari mu afise uruhara rwa mbere rukomeye ariko zari inzego nka zose z'igihugu zari zibirimo Perezida Nkuru Ndayishimiye amaze kuza ntibyahindutse wa Bunyoni yagizwe umushikiranganji wa mbere Gervais de la Kabuca akagenda kugarikaraho umushikiranganji w'intwari hagati mu gihugu bose uko ari babiri bafise uruhara rudasanzwe rungana muri ivyo bintu ni ukuvuga niwopfunga Bunyoni ngo uzana ndakugarika ngo uvuge ngo waje guhumuriza abantu nta kiba gihindutse ufashe abo ba Museremu ku butegetsi bwa Ndayishimiye ugafata abo bose tuvuga ko bagiye barakora ibikorwa byo kwica abantu abo bakazungu abitwa bankoroka bose bari muri izo nzego mbere ku butegetsi bwa Ndayishimiyeho haza ikindi gishasha cy'iperereza ry'igisirikare ryakoze ibara naryo riratumarira abantu batari bake bari mu bagiye bariyamiriza ikingo cya gatatu cya nkuru nziza imvugo y'umukuru w'igihugu ntayitaniye n'imvugo yari ihari imbere nawe nyine twita abansi b'igihugu yariko aravuga guhera umunsi avuga ijambo rya mbere aheje kurahira imvugo yakoresheje yari imvugo itwita abansi b'igihugu nk'uko kuri nkuru nziza babikora ni nk'uko za manza nababwiye zidafashe zahavuye zisohoka bakazitwambika zakozwe ku ntwaro ya Ndayishimiye nta ntambwe n'imwe turigera twumva Evariste Ndayishimiye avuga ko agiye gukosora ivyo bintu kugira ngo abahanye hagati y'akazina muntu batahuke mu gihugu amashirahamwe yigenga asubire gukora mu gihugu gushika barafuswe kugira imigambwe yafuswe isubire gukora kugira abarongoye imigambwe basubire kugaruka kugira abarongoye amaradiyo bashobore gusubira kugaruka bahaturika imitahe urumva ko ivyo vyose umutahe si Bunyoni badusira ko imitahe bagaca imanza ziducira gupfunga ubuzima bwose bakatunyaga ivyacu byose yaba yari Bunyoni yabikoze apfunzwe canke akuwe twaza twumva itangazo rivuga biti abo yanyaze ibintu barabisubijwe amashirahamwe yafuswe aragarutse imitahe twasize ku bantu turayifuse nta kintu na kimwe kija muri iyo ntumbero cyabayeho rero wovuga ngo ni Bunyoni twahunza iyo babeshi mugabo wovuga ko Bunyoni afise uruhara runini mu byatumye duhunga iyo bavuze ukuri aho nuko nocishura je ndavye uko intwaro ya Ndayishimiye yifata ko batavuganwa n'ubutegetsi haba mu gihe Bunyoni yari ahari haba mu gihe Bunyoni atahari nta mpinduka n'imwe ihari gushika ubu turabantu turondegwa n'ubu iyo twahungiye baturondera kwa kundi intumwa zawo ziturondera mu bihugu bitandukanye turavyizi turafise amakuru yavyo bamwe n'abazungu basigaye baronderwa ngo baze kuturondera turabizi ayo makuru tuyafise ntawuza kuduhenda kuri ivyo Bunyoni ahari cyangwa atahari umurongo uracari wa wundi wo guhama bamwe mu bana b'u Burundi bakabita abansi b'igihugu aho nta cyahindutse ku kibazo kindi kigira kabiri kiri mu kibazo cyawe ikibazo kigira kabiri wagitumbereje cyane ku muntu atari mu kiganiro kuri Bob Rugurika aho biraza kungora kumwishurira biraza kungora gose kuko urumva atahari niwe ashobora kugishira kuko muri ikindi gihe umuntu amutumira icyo ushobora gukora mu byo bagiye bavuga no gukoresha amajambo amaze gukoresha bamwe n'abandi ibyo bamaze kuvuga ndashobora kubyibutsa ariko nta kirenga ngaho ushobora gukora kubera ko atari mu kiganiro wenyine ngo byishurire mumutumiye kumbure nawe azoheza avyivugire muri ibyo rero wavuze wahereye ku kijanye n'urupfu rwa Perezida Nkurunziza n'ivyaruvuzwe ko uturabijanisha ni dosiye ya Bunyoni
numvise ariko byaje kuko wagize uti Bob bamuvuga ko yavugana na Bunyoni hanyuma bamaze kumuvuga nawe akazana ikibazo kijanye n'urupfu rwa Nkurunziza utaravuga uti icyambere wemeje bavuze uti yaba leta yaba twebwe ko twese duhuriza ku kuba Nkurunziza yishwe na coronavirus covid-19 cyo kintu sico na gatoyi leta ntabyo yigeze ivuga n'umunsi umwe kandi na twebwe ntabyo twigeze tuvuga n'umunsi umwe twese twagumye dusaba ko habaho umuco kucisha perezida Nkurunziza nibutse ko imbere y'uko Nkurunziza apfa Nkurunziza atanemera ibyo bintu bya covid Nkurunziza yavuga ko Burundi bukingiwe n'amasengesho muravyibuka avuga ko ikirere cy'u Burundi gisengeye umuvugizi wiwe akavyemanga gose ko Burundi busengeye atangorane bijanye na covid ibi turimwo nimba mubona havugwa ikiza hirya no kw'isi mugabo ukabona twebwe twabandanye dukorana kudusenga tubagira imyiyamamazo atanga amanzi abana bakaja ku mashure amasoko karema amasengero agakora imirimo twayikora atanga amanzi ntimwibaze yuko ari ibihinga byinshi bihari ni ikiganza c'Imana yerekana ko ari ikimenyetso kidasanzwe kiri mu gihugu cacu Burundi yarabisezeranye turashima Imana dukoreye amatora meza umutekano mukaja kurima mukimbura mugira amakoperative mukarima mukimbura abandi mukadandaza abandi ahandi byarakwamye byose dukorera Imana yacu ahandi byarakwamye urazi ko umukozi w'Imana ukavugira ubutumwa bw'Imana ubutumwa kuri telefone umara amahoro nta kintu kinezere nk'umwungere uri kumwe n'abantu bawe mu ngoro y'Imana akurazi gusohorwa mu ngoro y'Imana gusohorwa ubutumwa kuri radio kuri telefone mwumviriza Imana yabiturinze mu Burundi tuvuga ubutumwa azarani ugushaka n'isoko uja gudandaza ugushaka nta bundi buhinga ubwo n'ubukuru bw'Imana ikiganza c'Imana kiri ku Burundi ku Barundi umuhezagiro w'Imana umugisha w'Imana none ushaka bigende gute bijya biza byose bavuga bisha nk'umuyaga none umuyaga w'u Burundi Imana iwutunganije neza nibihite tukore amashimana yacu nibihite nese ndabona ngaho mwebwe hari n'umwe yambaye agahomera mu ngaho mwebwe nira kambaye ngaho hari ukambaye ngaho hari n'umwe yambaye agahomera mu ngaho hari n'umwe ari ngaho n'Imana ibikora ikabirema ikabikomeza imbere y'uko apfa ibitigiri by'abarwaye covid byaranyegezwa ntibyashirwa habona byagiye guhinduka apfuye bariho Ndayishimiye aje we acavuga ko covid ari umwansi akomeye cyane w'igihugu ariko imbere y'uko Nkurunziza apfa rero n'icyavugwa byari binyegejwe hagize n'abamenyekana ko bayirwaye leta yarabiharira muribuka ko byavuzwe ko umushikiranganji w'amagara y'abantu w'icyo gihe Tade Ndikumana yigeze kuvuga ko yarwaye covid akaja kwivuza muri Kenya ariko icyo gihe leta irabihakana ku buryo yavuye muri Kenya ubwo nyene aca yinjira mu nama y'abashikiranganji kugira batwereke ko atarwaye covid inyuma gato hacafatwa umupfasoni w'umukuru w'igihugu Denise Nkurunziza aja kwivuza muri Kenya Denise Nkurunziza agiye kwivuza kubera ko byari biri mu gihugu batagaba bica birasamirana isi yose ibinyamakuru bya Kenya biramenyesha ko agwaye covid-19 baravuga ko n'abagiye bamuherekeje bose basanze bagwaye barabafasha nabo nyene muri ivyo bihe nk'uko byakogwa muri ivyo bihe igihe muri ko n'umupfasoni wiwe yamaze kuja mu mahanga
ibyo bintu byose biriko biravugwa perezida Nkurunziza atahagarika kuja mu bikorane by'abantu benshi muravyibuka gushika havuga amajambo yarababaje mu gihe covid tuzi nyene yari imeze ariko aratwenga ibihugu abantu bambaye agafukamunwa wewe akacika ngo agahoma munwa akabitwenga ndibuka itariki imwe kwa gatanu ahamagaye umukobwa wiwe akamuha agashimwe akavuga ati nyegera akavuga ati bijya bavuga nta biriho nimuvyumvirize iyo niyo mvugo yari iriho mu gihe cya Nkurunziza agafoto we ntaco cenda gufata kuko bijya bavuga sivyo bijya bavuga ibyo hanze sivyo bijya muravyitondera nuko mugenzi none ngani mwegeranye mwese ngaha hari ingwane mufise ngaho dukomera nashimana yacu nta muntu rero yigeze avuga mu Nkurunziza yishwe na covid ico gihe agito byarakekwa hose byarakekwa mu makuru mpuzamakungu ariko mu Burundi ico kintu nticavugwa leta y'u Burundi yashikirije ko umukuru w'igihugu umutima wahagaze nta kintu kirenga ngaho bigeze bavuga ntibavuze cyawuhagaritse ntibavuze akijya mu bitaro ico yaragwaye ntibavuze na kimwe tugiye gusa ngo yarinjiye mu bitaro ngo ku munsi w'Imana ngo kuwa gatandatu hanyuma ku munsi w'Imana ngo atangura ngo kumera nk'ukize ngo araganiriza abantu anavuga ko ari abantu bari guhura ngo kuwa kabiri ngo hanyuma kuwa mbere mu gatondo araremba acaja muri koma acapfa nuko babivuze nta munsi n'umwe bigeze bavuga mu Burundi ko President Nkurunziza yishwe na COVID-19. Communiqué du gouvernement de la République du Burundi portant annonce du décès inopiné de son Excellence Pierre Nkurunziza, président de la République du Burundi. Le gouvernement de la République du Burundi annonce avec une très grande tristesse aux Burundais et à la communauté internationale le décès inopiné de son Excellence Pierre Nkurunziza, président de la République du Burundi, survenu à l'hôpital du cinquantenaire Natwe Turashoboye de Karusi suite à un arrêt cardiaque. Alors qu'il avait passé l'après-midi du samedi 6 juin 2020 à assister à un match de volleyball en Ngozi, c'est pendant la nuit du 6 juin 2020, allant vers le dimanche 7 juin 2020, que son Excellence Pierre Nkurunziza, président de la République du Burundi, a senti un malaise et s'est vite rendu à l'hôpital de Karusi pour se faire soigner. Il a été reçu en hospitalisation pour état de malaise. Le dimanche, son état de santé s'est amélioré et il s'est entretenu avec les personnes qui étaient à côté de lui. À la très grande surprise, dans l'avant-midi du lundi 8 juin 2020, son état de santé a brusquement changé avec un arrêt cardiaque. Une réanimation immédiate a été entreprise par une équipe multidisciplinaire de médecins pendant plusieurs heures avec une assistance cardio-respiratoire. Malgré une prise en charge intense, continue et adaptée, l'équipe médicale n'a pas pu récupérer le patient. ndaza kuvuga ico gihe maze kubyumva ko ico bavuze cya covid mugabo tucumvikane ko nta butegetsi bw'u Burundi burigera buvuga ko President Nkurunziza yishwe na covid gushika avuga ko umutima wiwe wahagaze atakindi abarundi barahishijwe ikintu cyabaye cyarike ejo bundi rero niho umumenyesha makuru Bob Rugurika nawe yagize icyo abivugako yaragize icyo abivugako ariko uko we wabivuze sinigeze numva Bob Rugurika avuga ko uko abivuze bifite icyo bitana n'urubanza rwa Bunyoni ntabyo yigeze avuga we ntabyo yigeze avuga we yaravuze ko ari amatohoza RPA imaze iyo myaka iri kwirakora aributsa ko RPA muri RPA batangiye kuvuga ko President Nkurunziza yapfuye icyo yarakimenyesheje yongera aravuga rero ibyavuye muri ayo matohoza yakoze aravuga ko President Nkurunziza yishwe
n'isumu ko iyo sumu yayihawe nabo basangiye ubutegetsi yaravuze isumu ko yavuye n'ihenze umenga yavuze imwanza muri Tanzania aravuga ko azi ingene abantu bagiye barayihanahana gushikaho bayiha perezida Nkurunziza aca aranavuga ko perezida Ndayishimiye afise icyo abiziko ku bijyanye n'urwo rupfu rwa Nkurunziza ivyo nivyo numvanye jewe Bob Rugurika yaravuze ko afise ibindi byemezo ko azobishikiriza mu kindi gihe anavuga ko adashobora kubyerekana ubu kubera ko bishobora kuca bikwegera abantu ko muri iyo ntumbero yo gukingira abantu adashobora kubishyira ahabona uko niko namwumvise abivuga sinzi ko aricyo ndamwongereye ko abandi mwumvirije ntabyumve ariko jewe amajambo mwumvise avuga yabaye ayo nta na hamwe nigeze numva avuga ko ayo matohoza ya RPA afise icyo apfana n'urubanza rwa General Arengiyome Bunyoni ivyo nivyo numvise ku matohoza wambaje iti none ivyo bintu bivuga by'isumu koko nivyo nukuri nanje nobangira mbu mupfumu hamwe novuga ngo ndahize novuga ngo ndazi ikintu cyishe inkuru nziza noba ninjiye mu mugwi w'abapfumu nanje ko ndi mu bantu bifuza ko kuri kumenyekana ico nico kuva mu ntango ivyo uza kubisanga mu byo twavuze kuva ngo Nkurunziza bakimenyesha ko yapfuye ibyo twanditse ibyo twavuze hose twavuze tuvuga ko hakenewe umuco kuko Nkurunziza yagiye nk'uko yatwaye mu gihe cy'ubutegetsi bwiwe ingiri z'abarundi barishwe bakagenda amazima yongo abandi bagatogwa ibiziga ntiyigire amatohoza y'amatohoza atanguye akamatohoza atigera hera ntitwigire tumenye iby'icyo abantu haragandaguwe abashikiranganje haragandaguwe abakozi bakomeye ba leta haragandaguwe abatavuga rumwe n'ubutegetsi haragandaguwe abantu ingiri ibihumbi n'ibihumbi by'abarundi byaragandaguwe mu butegetsi bwa Nkurunziza nta kuri kwigeze gutangwa ku bintu byariko birica abantu niko nawe byamugendeye uko yatwaye hicwa abantu ntihagire ikivugwa niko yapfuye ntiyakurikirana na kimwe nta toza na rimwe byakozwe bijanye n'urupfu rw'ibintu bitabaho ku isi ubundi umukuru w'igihugu apfuye bitegeza gutohozwa amaraporo akandikwa hakaba icyo bita autopsy bagapima ikiziga ciwe abanyagihugu bakamenya ikimwishe hari n'ikindi cyadutangaje sinzi ko ndavyibuka mbere na Bob Rugurika namwumvise bishimika ko nuko abarundi batashoboye kumusezera nk'uko ubundi abakuru b'ibihugu basezerwa mu Burundi ntitwashoboye gusezera mu 1993 President Ndadaye nawe ntiyasezewe ngo abarundi babereke ikiziga ariko ho byarumvikana muri bako Ndadaye yari yazuwe amaze iminsi yarahambwe nuko ikiziga ciwe cyari cyarononekaye byarumvikana mugabo hanyuma ubundi mukuru w'igihugu yapfiriye mu butegetsi ni Perezida Cyprien Ntaryamira uyu nawe ntako bari kwerekana ikiziga kuko ntacyo bari bafise hatahanywe iminyota hatahanywe utumanyu ntako bashobora kuvuga ngo murabe ikiziga ca Perezida Ntaryamira mu Museveni ku rupfu rwa Nkurunziza niho abarundi bari kwitega ko babereka ikiziga cy'umukuru w'igihugu bakagisezera nkuko bisanzwe bigenda bashobora ahandi bamwereka igihugu cyose kigasezera ikiziga cy'umukuru w'igihugu mugabo batarishimye ivyo afuna asezerwa n'abari bamwegereye no kuvuga uretse umuryango abategetsi bo hejuru baramusezera mureba ko imbere ya Nkurunziza hari hapfuye indwi zikeyi imbere yiwe harapfuye Terensiyo Sinunguruza yahoze ari cegera cy'umukuru w'igihugu twarabonye umukuru w'igihugu agenda akamusezera aho bari kumwe bagasezera ikiziga n'abandi n'umuryango mugabo kwa Nkurunziza ntabyo twabonye ivyo bintu hariho kabazo hari ikintu cyariko kiranyegezwa abarundi batigeze bamenya icyo aricyo ku matohoza imbajije uti wewe ivyuzi zimaze kuronka bimeze gute navuze nti mvuze ngo ndabizi noba mbeshe kuko nta muco n'umwe gushika uyu munsi uriho kubijanye n'urwo rupfu ariko murazi ko amatohoza tuyakora muri Fokode turagerageza igihe cyose abo twumvise banyurujwe bishwe bagiriwe nabi turabaza ivyo jewe maze kumva bija muri izo nzira zibiri iki kijanye n'abavuga ko yoba yaragwaye covid ndamaze kwiguranira n'abaganga
baganga bakomeye barimo abigisha muri za kaminuza aho bahuriye n'ubutegetsi bemeza ko covid yari ayifise. abo niho nuvuga ngira dutandukanira gato nuko umumenyeshamakuru Bob Rugwikabo yabitoye mu matohoza bakoze muri RPA, kuko we yaravuze ko mu minsi y'imbere ko Nkurunziza aja mu bitaro bari bamupimye, yavuze ku munsi umengo ugira gatatu, ari kwa gatatu aja mu bitaro kwa gatandatu, yaravuze ko bamupimye kandi ata covid bamutoye. Ico mu matohoza nakoze je sindagifise ibijyanye n'imbere yuko aja mu bitaro, nta nkuru n'imwe ndabifiseko. Ibyo mfise ko amakuru ni ibijyanye n'igihe yari yamaze kuja mu bitaro. Nk'abo twiganiriye bakora muri bijya bitaro byitwa natwe turashoboye by'Ikarusi, byabo twivuganiye baganga baba bato bato baba n'abandi barambwiye ko igihe bamuzanye mu bitaro bwa mbere bwo batangaye babonye umuyobozi w'ibitaro yitwararika kuzana intebe z'abakuru salon ministre baraduza aho hantu ntibamenya uwo muntu ahagwa ari we mbwabamenye ko ari umukuru, kuko n'abandi bakuru bari basanzwe bahora baja kugwarirayo, barabona ko hari igice kinini cy'ibitaro bamuhereye. Hanyuma abo bazaniye ibipimo baravuga ko mu bipimo ico ca covid bakibonye mu babinyandikije barambwiye ko byaboneka ko harimo covid kandi ngo itari nke. Hanyuma bakavuga ko ariko harimo ikindi kintu babona kidasobanutse icarico. Ico nukuri ayo makuru je niko ndabifise, ibindi nimo bimbaze mugabo bo baravuga ko covid bayibona mugabo ko hariho ikindi kintu bidasobanutse baba barabona. Abandi twaganiriye nabo baganga bandi bakomeye nabo nyene bafise amakuru nabo nyene bavuga ibintu bisa n'ibyo. Muri ayo makuru kandi baravuga ibintu bitandukanye n'ibyavuzwe ingene yapfuye. Je mu byo narose bavuga ko Perezida Nkurunziza yapfuye hakiri kare cyane ku munsi wa mbere mu gatondo. Bakavuga ko yoba yarahagurutse kugira aje kwihagarika, imbere yo guhagarika yo kwihagarika akamaza gusohora abo baba bari kumwe mu cyumba, kandi byumvikana mu Burundi hariho iyo ngorane y'ibitaro ingene bikoze. Hari uwundi twaganiriye nawe yarwaye covid arwarira mu gihugu cy'abazungu, arambwira ati jewe basize ko kijya kigufasha guhema cyaba gifise akantu k'akagozi karekare gashobora gupima nk'imetero 6, ku buryo wambaye icyo bita respirateur waba ushobora kuja kwiyoga, ushobora kuja kwihagarika utarinze kwambura respirateur. Atarambwira rero ati wewe Perezida Nkurunziza aho yarari iyo respirateur yiwe yari ifite akagozi kagufi nkuko bimeze mu bitaro byinshi mu Burundi aho banazifise. Hanyuma rero bakeneye kuja kwihagarika n'umukuru w'igihugu, umupfasoni wiwe agwariye mu mahanga muri Kenya, kumbure ntibyari byoroshe ingene yihagarika imbere y'abo bantu bose. None bo bavuga ko yoba yarasohoye, siho nari abari bari hafi yiwe nibo bashaka gutanga izindi ntahe, aho ndi kumvuga uko nagiye ndabironka jeyo. Ngo agiye rero aho muri kwihagarika arakura icyari ko kiramufasha guhema, aragikura. Agikuye niho uwo muganga yambwiye ati mu gihe uba wageze kuri iyo ntambwe aho mu guhema uba ufashwa n'icyuma hakijya, yagize ati ugikuye ko kijya cyuma mu minota idashika n'itatu ubupfuye. Niko yambwiye uwo muganga. Sindi umuganga, sindi umuhinga, ababizi ni babizi. Jesubiyemwo uko nabihawe n'uwo muganga w'umuhinga. Yambwiye ati nta n'iminota 3 ushobora kukwiza tarata. Rero niba bavuga ko yagiye abagiye kwihagarika, abasigaye hanze bazabumva ikintu kiguye n'inguvu, bumva ikintu kiguye, baramara n'akanya bagwana n'imiryango mu kugurura. Rero bagiye kuraba ngo muri cya cyumba cyo kwihagarikamwo basanga umukuru w'igihugu yaguye yamaze kugenda. Niko babimbariye, niho bacamugarukana, baba bacamugarukana ku gitanda ngo mvuga ntiyoba kuko ntavyo nemeza sinabibonye n'ukuri, muze kumabarira ngaha uko kuri turagukeneye igihugu nikigutange ibyabaye ibyo ari byo.
bamugarukanye ku gitanda bagerageza kumufasha gusubira guhema ariko umva uwo muganga bavuga ati jewe uko ndabizi uko byari mubaye ko umuntu yari yamaze gucikana ariko bo bagerageje ibyo bashoboka byose ngo bamuyanime bamusubize ashobore guhema niho ngo bagerageza icyo bagerageza bikabananira yari kumwe n'umushikiranganji w'amagara y'abantu w'icyo gihe Tade Ndikumana baratelefona umuyobozi wa hôpital bita kwa Karebe Bujumbura bamusaba ko azana nawe respirateur yindi bakuye Bujumbura ikintu gitangaje bariko barambwira ayo makuru ko byagenze bikwiye gutohozwa navyo nuko nicyo cyuma cyomufasha guhema bagipakiye ngo kamyonete bazishira mu modoka iva i Bujumbura iji Karusi urugendo rw'amasahane kandi bafise umukuru w'igihugu arenze bagira bati tugatumufashe gusubira guhema bayipakira imodoka amasahane kubi Bujumbura gushika ikarusi Muragira ati ubwo byukuri abo bantu bari bagikeneye ko umukuru w'igihugu akira ntabyo nzi nta nisho fise ibyo byose bikwiye gutohozwa abarundi bakayibirwa tukamenya icyaraye hanyuma ya respirateur bayishikanye ngo birabananira kuyikoresha sinzi byagoranye nabyo sindi umuhinga wabyo niho baca barondera abandi baganga barimwe abahinga mu bijyanye ngo no korosha imitsi hari imiti bamuhawe ngo bakorosha ariko urumva ku bwa bamurangira ati umukuru w'igihugu yari yamaze gupfa bavuga ngo bagomba korosha imitsi nayo umuntu yamaze kuma bagomba korosha imitsi nawe yamaze kuma niko kuca barondera umuganga baramubaza ko bafite iyo miti bakeneye umuganga yoba yavuye kuri Kira Hospital hose mu mvuga nti yoba mugome mu nyumva neza niko kuca mubaza aremera ko afite iyo miti bamurungikira ngo abasirikare baza kuyitora bamusaba ko bogenda bajanye ariho hamwe twumva ngo hariho helicopter ivuye Bujumbura kajugujugu itwaye abaganga bagiye kuvura umukuru w'igihugu Karusi aho ni mu masaha 5 indege iragiye byo byatwaye iminota 30 abarashitse niho bavuga bati uwo muganga ashitse ngo yashitse akarira abo yasanze bari ngaho babwira ati ibi bintu muri kumurakora nibiki muracari ko mugaragaza kuvyura umutima w'umuntu yacikanye kera muwamushaka kumuvuna imbavu ati muri ko mushaka kumuvuna imbavu muri ko murondera iki uyu muntu nimubona ko yacikanye kera niho rero bamwe bajugumira ati turagowe turisigura gute baza kubona gute ko twagerageje ibishoboka byose abantu bavuga ni bitohoza umuntu wese afise uruhara mu rugo rupfu umuntu wese hari icyo atakoze byatereza gukora muri ako kanya bisigurwa navuze nk'akarore k'ikintu gitoyi gusa ingene respirateur bayishyira mu modoka ikayitwara amasahane kandi hariho indege yari gushaka kuyitwara mu minota 20-30 ikabishika Karusi aho hari ibibazo byinshi rero bibonera ko hari ibintu byinshi byanyegejwe bikwiye gutomogwa neza hari n'amakuru avuga ko ikiziga cy'umukuru w'igihugu coba cyabitswe ahantu hatabika neza hadafite neza kikononekara mu mwanya muto ibyo byose nibitohozwe abarundi babwiga ukuri nimba hari ufise ikosa abihanirwa rero abo baganga je twavuganye bo baremeza ko umukuru w'igihugu covid yarayifise ariko kandi cyo nikice gisigura ko ibyisumu navyo bica bitaravyo nuko bitohoza byose Bob Ruguri karavuga ati twaratohoje muri RP kandi amatohoza ya RP ari mu matohoza mu Burundi ya mbere akomeye nayo akogwa kuko ntabandi dufise bagiye batohoza ibintu bikomeye bakavyerekana bakerekana ibyabaye ikintu cyatohojwe na RP kiba kiri mu bintu nubaha cyane jeyo nukuvuga ko aya makuru afise nayo atarashigwa habona ibyemeza afise ataravyerekana arahambaye nayo nyene ku buryo byose byokorerwako ikintu gihambaye hapfuye umukuru w'igihugu ku bintu bijyanye n'ubuzima bw'umukuru w'igihugu nta kintu na kimwe kiba gitoye ikintu cyose kimyerekeye kirahambaye nuvuga umuntu wese bavuga ati ndafise icyo nzi ku rupfu rw'umukuru w'igihugu akwiye kubazwa akavuga ibyo bintu azi byose bigakurikiranwa bikamenyekana hariho abafise ikosa bakarihanirwa nimba umukuru w'igihugu yari yarishano
umukuru w'igihugu nimba yari yarishano yari yarisumu ivyo bintu nibitohozwe bimenyekane n'ubu yamaze guhambwa bagiye bagafata ibisigarira vyiwe babipimye ntikibuza ko isumu nimba yaririye n'ubu baribona nimba yari covid yamwishe bitomogwa nimba yaravuye uko bikwiriye bitomogwa nimba hari icyabuze mu kuvugwa kwiwe bitomogwe ivyo ni ibintu numva ko bisanzwe cyane bidakwiye guteza induru Bobo yavuze ko afise icyaza ahubwo no kumushimira uwo muntu yitwaye ubwo buzima bw'umukuru w'igihugu cyane numva ko kuyikidari hanyuma ibyazi byumvirizwe bamurungikire komisiyo rogatoire imusangi yari imwumvirize atanga amakuru yose yizafise ku bijyanye naho bishobora guhurira n'urubanza rwa Bunyoni nungaha jewe hari amakuru mfise matoya atari manini ariko nayo nyene nibaza ko atakwiye gufatwa nyine nego bariko baravuga ngo General Bunyoni yararondeye umupfumu uwo mupfumu bakavuga ko yoba ari umuntu bavuganye ko yoshobora gushikira President Ndayishimiye akamuha isumu icyo numvise babashaka kunyegeza batifuza ko kivuga ngo abarundi bacumve nuko uyu mupfumu bavuga yitwa Emmanuel Ntikazohera wo muri komine Butaganzwa mu ntara ya Ruyigi we nyene hari amajwi yiwe aho yoba yiyemerera ko yahaye isumu umukuru w'igihugu mvuze nti yoba ari navyo vyoba vyatuma wa Bunyoni yoba nawe yarashobora kwizigira ko uwo muntu ari ibintu ashoboye mugabo Bunyoni yisiguye avuga ati je nashaka kubimenya ko ivyo bintu ari byo cyangwa bitari byo ivyo bintu byose n'ibitomugwe kubera iki biguma mu gipfungu ari ibibazo bikomeye cyane nimba bariko barondera bafashe Bunyoni ko yagombye kwica President Ndayishimiye ni kubera ko uwo muntu nawe yoba harimo amakuru avuga ko yoba harimo afise uruhara mu rupfu rwa Nkurunziza we nawe atacabazwa ni gute umuntu avuga ku bintu biteye ubwoba gutyo mu mwanya wa mbere muravyibuka Bunyoni amaze gufatwa haciye nk'iminsi ine gusa tariki 25 z'ukwa kane uyu mupfumu wo mu Ruyigi nawe yaciye anyuruzwa amakuru dufite avuga ko yanyurujwe n'abantu bari mu bajejwe umutekano w'umukuru w'igihugu President Ndayishimiye uyu mupfumu aramara iminsi atazwi iyo yajyanywe mu nyuma haciye amezi wa mupfumu asubira kugaruka mu kazi kiwe mu Ruyigi aratekana abangaha atangorane umupfumu avuga ko yaguriwe impuzu avuga ko yaguriwe ipikipiki kugira yice umukuru w'igihugu ni gute umuntu nk'uyo mu butungane nawe adakurikiranwa ni gute Bunyoni avuga ati nzanira uwo muntu ntibamuzane aho hari ikibazo umuntu yageze ku rugero rwo ko ahisemo umukuru w'igihugu ni gute atabazwa hanyuma ikindi kibazo gihambaye ngaha mbega uyu muntu yari buhisemo gute umukuru w'igihugu yoba ari umuntu asanzwe yahora zarahura na President Ndayishimiye ku buryo bafise ingene babonana akaba yari kumwikanwa isumu akarimuha nkuko yivugira ko n'ubundi yoba yarayimuhaye ivyo bintu byaba bikorwa gute aho rero hakenewe umuco rero ntacyo mfise ndahazi ko mbaje ati nivyo sindavyemeje ntacyo nzije nanje ni nkuko uyu muntu yitwa umupfumu yoshobora kuba ari umukozi w'iperereza yakoreshejwe kugira ngo ate Bunyoni mu mutego bagasanga abo babwiwe ko uyu muntu afise amakuru bagahabwa ayo maudio yiwe yoba yarafashwe nabyo bishoboka ko byateguwe byose n'iperereza hanyuma bikaza guta umutego Bunyoni agira ati uraronsa ibintu bizagufasha kwica umukuru w'igihugu bitari byo ibyo byose ni ibintu bishoboka rero birasaba ko byose bitohozwa neza mbega none byagenze gute ngo zoba byavuganywe n'uwo mupfumu na Bunyoni nabyo bice bishikira iperereza byaciye byagenze gute aho hose hariho ibintu biba bikwiye gutomogwa rero nta kintu kinini ndabivuze ko bino bintu kiretse kuvuga ko aha hantu hakenewe umuco ni ibiki byabaye ibi bintu binyegezwa abarundi ku rupfu rwa Nkurunziza ni ibiki ninda afise inyungu ko biguma mu gipfungu aho hantu nuko je ndacyumvise ko wambajije uti natwe ntitwizera ugira uti ni gute mwebwe muba mwirukanye na Bunyoni munyuma mugasubira mukavugana na Bunyoni uti cyane cyane Bob Rugurika
reka ngahe iki ndamaze kucumbana abantu benshi ariko je novuga ico ndaciragako cyambere cyo ndakumenyeshe ko je ntarigera mvugana na Bunyoni icyo ntakiriho Bunyoni nturigera tuvugana n'umunsi umwe Bunyoni nari maze kumubona amaso mu yandi nkiri mu Burundi ngira inshuro zibiri hari inama nigeze gutumirwamwo kuri hotel yitwa Royal sinzi ko ari Royal hariya ari Bujumbura icyo gihe iyo nama yavuga nimba ntireshe byari ibibazo bijyanye n'aba bahunguka bangene bakwa amatongo by'ibibazo bya CNTB Bunyoni ari umuyobozi mwishikira mu biro by'umukuru w'igihugu araheza abari buyo aravuga ijambo muri iyo nama aho naramubonye twigira turanamuramutsa yabahagaze ahari abakuru nyene turabaramutsa none uvuga nibuka niboneye amaso mu yandi general arengiye mu Bunyoni jewe se umugenzi ntacyo tuzinanye ko ntacyo duhurira ko ntacyo tuvugana na Bunyoni ico nukuri ico ndagitomore ngaha ahantu wave yitiranya ngo mbwire ngo gende umugenzi wa Bunyoni ntacyo tuvugana na kimwe duhurira ko na Bunyoni muribuka yuko nigeze no gushira habona ibitutsi natutswe na Mukabunyoni ngira abantu benshi baravyibuka Mukabunyoni ico gihe ariko ndatohoza ku rupfu rwa Lydia Nibogora hariho amakuru yerekana ko Lydia Nibogora yari umugenzi wa Mukabunyoni hariho uwundi mugore agira gatatu bahurira ko yitwa Regina bari bafise akagrupe yo gusengera hamwe hariho rero amakuru ico gihe nari mfise yavuga ko aba bantu bafise uruhara mu rupfu rwa Lydia Nibogora bampa nimero y'uwo yitwa Regina kuko iyo umuntu turiko turamutohoza ko turamwandikira tukamubaza cyo nakatwishyura cyangwa natwishyura nandikiye Regina bihuyana nuko Regina yari yicaranye na Mukabunyoni mugira kwa Bunyoni telefone ikifatwa na Mukabunyoni aho kwishurwa na Regina nagiye kumenya mu nyuma ko nariko nishurwa na Yasente niyo nkuru rero amajambo ya Yasente yanyandikiye ibintu by'ibitera soni niba ko nigeze gushira habona ndavyereka abarundi bose ibintu bivugwa muri iyo nzu natutse ibintu by'ubugesera kavuga ko turi ubwoko bubi turi ubwoko bukunda ubutegetsi atazi icyo tuburonderamwo twama turondera kubutembaga ibintu uyu munsi byo byagirizwa umugabo wiwe niyaza ko nabitutswe bihagije n'umukenyezi wa Bunyoni rero nta bucuti no kunifitaniye nabo bantu jewe nico novuga hano kandi nagiye ndashira habona kenshi ibintu bijanye n'ivyaha mvuga ko Bunyoni akwiye gukurikiranwako rero ntacyo duhuriyeko ariko kandi nibisigura ngo iyo Bunyoni bishika akanyandikira ngo sinari kumwishura nibishikuye ngo iyo Bunyoni ashaka kumvugisha ngo sinari kumuvugisha muri ubwo butegetsi ndavugana n'ubushimye ko tuvugana wese nukuri hariho abategetsi bari hajya tumaze kuvugana hariho abadufasha kuronka umuco ku bintu tuba turatohozako hariho abo bishikuye umunsi ugasanga mwavuganye akagutuka cyane mwavuganye akaguha n'inkuru ariko bukeye ugasanga niwe agiye kuri stade akavuga ibintu by'ubugesera kuri we ibyo nama nabivuze kenshi bisigura ko je ntashobora gutangara numvise ko umumenyesha makuru avuganye na Bunyoni nta iwanje nta nakimwe gitangaje ngaho nta nakimwe numva aho gitangaje iyo bariko baravuga ko barondeye amakuru bavuga ko barondeye abantu bose nta nakimwe kiba gitangaje mu ngaho rero ko Bob Rugurika ashobora kuvugana na Bunyoni kubwanze ico n'ikintu gisanzwe kuko twese turashobora kuvugana n'abasende FDD n'abavukanyi bacu nabo nyene turavugana bari mu butegetsi n'abataburimwo imbonera kure turavugana ni nyinshi zitwadikira zinatumenyesha aya makuru dushira habona y'ibyabaye mu gisirikare n'abasirikare benshi tuvugana nama navuze muri ndondeza ko isoko ryacu mu iperereza ry'igisirikare byatubwiye nk'amakuru y'umuntu yanyurujwe n'iperereza ry'igisirikare nama nabivuze kenshi rero aho ejo n'ibyashika kumva arabonetse umuntu avuga bati baravuganye nta na kimwe kizoba gitangaje kumbure ico tangaza nuko twokumva hari ikintu bakoranye kitari ciza umuntu nkaje ugasanga yakoranye n'uwundi muntu wo mu butegetsi muri abo bakora ibibi hakagira ikintu kibanga dukorana kandi kibi ivyo nivyo biba bitangaje rero kuri ico ivyavuzwe kuri Bob Rugurika numvise byose yaravyiyamirije yaravuze ko bamubeshera Bunyoni muri sentare ntiyabihakanye ariko Bob Rugurika yibo yaravuze ko atarivyo
ni icyo bita mu mategeko bavuga ngo parole contre parole. Muri icyo gihe abantu babiri umwe yavuze yemeje ati cyarabaye undi ati nticyabaye cyangwa iki muri icyo gihe cyanumviriza gusa nkaja ku ruhande umuntu akarindira ko ukuri kose kuja habona. Ni ivyo byonyine nshobora kubivugako. Rero nizere ko icyo kitotuma utakaza icyizere cy'umuntu, kuko nawe wonyandikira no kwishura kandi numvise ibintu umbaza ari ibintu kenshi bitoroshe byo ku ruhande rw'abangwanya, ariko ivyo byose ukambye ndashaka ko tuvugana sinakwana ko tuvugana nico kimwe n'abandi bose abarundi je mfata ko bose turabavukanyi. Hari uri mu ruhande ejo bari muri uriya, hari mu ngorane uyu munsi uri mu ngorane ejo bari heza, hari uri heza ejo mu ngorane. Ni nkuko ejo Perezida Ndayishimiye yogira ingorane agafatwa tugasangira yicwe, tugasanga mu manza ariko ararenganywa, bazi biriko biraba ubu turabona ko atanumwe adashobora gushikirwa. Ejo shobora kuba ari Ndayishimiye, nta na kimwe kizombuza kuvugirana Ndayishimiye igihe azoba ariko baramuhonyora. Ashobora kuba ari Beriane Ndikuriyo, nta kizombuza, nk'uko ashobora kuba Gatongwasa, nk'uko ashobora kuba uwundi munyapolitike, nk'uko ashobora kuba umumenyesha makuru, nk'uko ashobora kuba umurundi mutoyi, nk'uko ashobora kuba umuntu wa nyuma abantu bakengera. Bose ndabafata cyo kimwe, abarundi bose nabavukanye. Naho nogarukiriza mbona nafashe umwanya munini cyane, wambaje ikibazo kirengeje kinini, nanjye nashimye kucishura mu bwaguke bwose ataco mbishije uko ndacumva nyene, niko shimye kucishura. Murakoze ku kabazo mwambagije, nizere ko gafise abandi kaza gufasha. Nitwa Munyaneza, ndi umunyamasisi. Iki kiganiro ngikurikiranye kumara imyaka 2 kandi kiranezeza cyane. Ikibazo cyanjye cya mbere kirabaza ngo ese ko Bunyoni yafunzwe kubera ko bamwagiriza guhirika ubuyobozi no gushaka kwica umukuru w'igihugu, hakaba hari andi makuru asobanura neza ko umukuru w'igihugu hari ashobora kuba yagirizwa kuba ari we wishe Nkurunziza. Nkaba ari ikibazo cyanjye aho kiri kivuga ngo ese wafunga ukekwa kuba yarashakaga kwica umukuru w'igihugu cyangwa guhirika leta, ugasiga noneho uwishe? Niba rero ari uko bimeze, nasabaga ngo ubutabera bwigenge bukurikirane bwivuye inyuma, ufite amakosa wese bashobore kumuhana. Icya kabiri, nagusabaga nkawe uyoboye iki kiganiro, nkurikije ukuntu usobanura n'ukuntu witangira abanyagihugu, birasaba iki kugira ngo bishobora kwiyamamaza abarundi babe bagutora? Naramukije umutumire Pacifique Ninahazwe. Amazina yanjye nitwa Nduwaye Jean Claude, nk'uko nsanzwe ntuye Namibia. Nkaba nagomba gushikiriza akabazo kanje gahagaze kwigandagurwa ry'umuhisi Petero Nkurunziza wahoze ari umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Nk'uko numvirije ikiganiro cabaye kivuga ko yoba yagandaguwe n'umukuru w'igihugu yoba hari Barifite Ndayishimiye, havuga tuti none byo bari byo? Niba ari byo, nk'uko Bobo Rugurika yashoboye kuba ariko aravuga yuko ivyemezo yoba bifise, kuki bitoshirwa habona kugira ngo bashobore kumushengeza? Je kubw'ivyo ndavuga tuti ariko naho nibitaba ari byo, mbega muri ico gihe umukuru w'igihugu ntashobora kuzohava yitwarira Bobo Rugurika, ukazosanga arahuye nawe n'ibibazo byo kwitwarirwa canke guhanwa imbere y'amategeko. Rero Pacifique Ninahazwe, ndagomba ko mwaduha umuco kuri ico kintu kijanywe n'igandagurwa rya Petero Nkurunziza, ko yoba yaragandaguwe by'ukuri na Varisito canke n'akagwi basanzwe bari kumwe mu burongozi, ivyo bihangange. Ariko kandi nkavuga tuti
n'iryaba rirementanya naho twosaba ko ababishyigikiye cyangwa abashoboye gutanga amakuru bosaba imbabazi uburongozi bwabo hari kuko baba barabarengeye akarimbi. tuno tubazo tubiri twa Munyaneza w'Imasisi be na Jean Claude wo muri Namibia natwo dushimye tuje inyuma y'inyishu nayo imejeje gutanga mu kanya inyishu yavuga ko ibintu bibazo nyine babajije rero mwebwe nta sinza guteba cyane kuko muraza gusanga mu nyishu natanze imbere harimwo inyishu ku byo mwagiye murambaza ariko utuntu dukeyi mwongeye ko ngira nce ko mu mwanya muto imbere yuko nja kwakira abandi banyagihugu benshi bambajije badasanzwe bari muri groupe turaza turangiza kino kiganiro. Munyaneza bwa mbere ndamushimira ko atari umurundi akaba yitwaye rwose ibibazo by'uburundi gutya wagira ati none nimba Evariste Ndayishimiye afise uruhara mu rupfu rwa Nkurunziza bigenda gute ngo hapfungwe Bunyoni yagirizwa ko yashatse kwica umukuru w'igihugu bakaca bareka Ndayishimiye nawe yoba yaramaze kwica umukuru w'igihugu. Mu mabarire namaze kubivuga ko atacemezo na kimwe mfise kuri bino bintu nta cemezo na kimwe mfise uko nishuye kiriya kibazo navuze ko hakwiye gukorwa amatohoza vyiza yoba amatohoza mpuzamakungu kuko biragoye rwose ko amatohoza yokorwa na Ndayishimiye na leta ya Ndayishimiye kandi mu gihe nawe yoba yiketswe muri ico gihe hariho amakuru yo bavuga ko yoba arimo ariko nibutse ko Bob Rugurika uko je namwumvise atigeze avuga ngo Ndayishimiye yarishe Nkurunziza. Bob Rugurika amajambo yiwe yavuze ati Ndayishimiye afite cyabiziko urumva ayo n'amajambo biratandukanye kuba afite cyabiziko no kuba yaramwishe birashobora kwegerana cyangwa gukwegana mugabo je nshima kuguma nkoresha amajambo umuntu nyene aba yarakoresheje rero sinje kuvuga ngo yaramwishe mu gihe naye matohoza wabikoze ko atabivuze gutyo umva ntacyo ndabizi ko n'ukuri mugabo abaye abifise mu ruhara ntaco buza ko nawe nyene atohozwako nimba bifise mu ruhara nawe nyene yotohozwako. Nagenda babwiye ko kugira tuvuge ko ari sumu kubera ko tubizi uno munsi RPA turafise umuntu turazi aka identity turafise umuntu turazi neza umwidondoro umuntu yazanye isumu yishe Petero Nkurunziza. Reka ndanababwiye yuko niyo yayikuye agiye kuyikora muri abo bantu nyene mwumva ngo babapfumu bayikuye mu gihugu ca Tanzania mu karere ka Mwanza iraza mu Burundi ingene yahanyahanywe gushika naho ihabwa Nkurunziza. Ico n'ikindi kibazo mugabo ivyo ndabizi kuko ndabifitiye ivyemezo tubifitiye ivyemezo yo mvuze ivyemezo muravyumva murazi ivyemezo ni uko nabivuze ni ivyemezo dushobora no kwerekana n'imbere y'inzego z'ubutungane mu mugambi CNDD-FDD kumureka ngireko hariho abantu bake bazi ivya rujya rupfu bazi n'integuro ya rujya rupfu ingene yahawe isumu abo rero nibo babizi muri abo oni ni bake harimwo aho tutabajenera umugabo uco nashaka gushimikira ko uno munsi nuko nshaka kubwira abarundi n'amakungu yuko umukuru w'igihugu w'uno munsi umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye arazi neza ndamuvuze ni nawe ari kisonga ry'igihugu arazi neza ivy'ugo rupfu rwa Petero Nkurunziza kandi arazi neza ko hakoreshejwe isumu ivyo ndabivuze. Impfuzo z'abakuru b'ibihugu n'impfu zubahwa ni nkuko twabonye ko zidaheranwa naho imyaka bitinda bigasura bikagaruka ariko urabona urupfu rwa Perezida Melchior Ndadaye rugaruka haciye imyaka 30 urumva n'uru rwa Nkurunziza nimba yarishwe umwanya wose uzohaca ntabonze ariko burya ico kibazo kuzosubira kigaruke ndavyibaza
rero aho kumwe navuga je nsaba ko hobaho by'ukuri amatohoza atababarira kandi yigenga by'ukuri ico kintu cyose biga kiravuga kijanye n'urupfu rwa perezida Nkurunziza kigakurikiranwa. Navuze ko ata kintu gitoyi kibaho iyo kivuzwe ku mukuru w'igihugu. Abavuga ko yariye isumu nibumvirizwe, ivyemezo bafise nibikorerweko. Abavuga ko yoba yaragwaye covid nibumvirizwe, ivyemezo bafise nibikorerweko. Abavuga ko hariho no kuba atakurikiranywe neza mu bitaro ko byategerezwa nibumvirizwa, hanyuma bitohozwe. Nimba nabo nyine bariho abagize amakosa muri iyo nzira babihanirwe. Ibi bivuga ko hari umupfumu yoba vyiyemerera ko yagize uruhara n'ibitohozwe, hanyuma nimba yarakoze uruhara koko abihanirwe. Aba yataruhara afise naho yezwe. Niho mpagaze mu bintu bene niko nama mvuga iminsi yose, nibitohozwe. Ibi bintu bivuzwe ni byinshi cyane, nibitohozwe. Abantu ntiboza kutubwira ngo baritwahise impfu z'abandi bakuru b'ibihugu, hakaba ubundi mukuru w'igihugu cyiwe hatanguye kuvuga ibintu biteye ubwoba nk'uku, leta ikaguma inumye. Ibyo bintu ntibyumvikana, nibitohozwe, bimenyekane neza ibyo ari byo. Ni nk'uko namaze kuvuga ko bitangaje kumva ibintu biteye ubwoba nk'ibi byoba byaravugiwe mu makomisiyo yakoze amatohoza